Haleluya, haleluya. Ndashimye Imana cyane kuva ngeze hano hantu nahabonye Imana original atari pirate. Nukuri umuntu yageze hano hantu azayishimire koko. Nari mfise igitero cy'imisonga mu gitereko, nari ndayimaranye igihe nkama nibaza ngo ni ibintu bisanzwe, abantu bibaruka par césarienne, hari igihe tuguma twibaza ngo no ubabare, ariko ntabwo bwari ubabare. Nari ngeze ku rwego kudashobora kunama, ngize ngo ndafyonda nko ngaha mu mbavu ngatonekara cyane. Ariko kuva umukozi w'Imana asengeye ku munsi wa kabiri nta musonga n'umwe ndasubira kumva, ubu ndakomeye, ubu nduna amatangorane. Shimye Imana ku bukuru bwayo. Ikindi shimye Imana, umushinga nawe wanje yaragwaye agafite umuriro wakindani mu mutima, akambwira ati yamara ndahiye ndaheze indani, ndakwinginze mfuvya. Nkamubwira nti sishobora kugufuvya, atari sengesho ryonyene rishobora gukora ico cyose kikamarira, ntaco nshoboye. Umukozi w'Imana yaraje aramusengera, uwo mucano warafise waka mu mutima, mu mutwe yarafise akantu gumengana kanyundo kaguma kadoda mu mutwe, akagira uburibwe mu mafyigo, aryamye ntiyashobora no kwihindukiza. Ariko shimye Imana kuva ageze ngaha ubu arakomeye, ntivyakunze ko aza kwishimira Imana, ariko yavuze ati genda userukire nanjye nzizira. Dushimye Imana yadukoreye ivyo vyose. Twari dufise n'urugendo, umukozi w'Imana turamubwira dufise urugendo wo kuduga muhira, mutama wacu databuke yarapfuye, tuzoza guca ku mazi. Twabonye Imana ijana natwe, tubona Imana twiyereka mu rubanza, hari ahantu hateye ubwoba, ariko twabonye Imana mu kuduga, tubona Imana mu kugaruka, twashitse amahoro, dusanga mu rugo rwacu na mahoro, ndetse n'ababanyi bameze neza. Nukuri nshimye Imana yo ngaha. Nta muntu yihenze yageze ngaha, ahubwo utarahagera mu munyarukane je nahabonye Imana. Abumvise gushima kwanje Imana baheza bavuga. Jewe nashise ngaha nimaze ko maze nk'amezi nkane nsengera ngaha. Icame nshimye Imana nakize kanseri mu gitereko. Nukuri jewe nagiye ngaho ndabisubiyemo, nagwa infection nk'imyaka 2, hagera igihe rero haza ndasha munsi y'umukondo, kushika yaho kujya abantu bisinde bidakunda. Ego nasengera n'ahandi ariko ntavyo bigeze babona. Ngeze aha oyambwiye yuko ari kanseri y'indogano, nukuri yansengeye imisi 2 byaraheze, ubu meze neza, naho nta nagasonga numva no munda jewe byaraheze. Ibi nabyo aho indoto mbi zagiye zirahera nyinshi. Ndashaka gushinga intahe kujya mu mama mu pasiteri kazi, abugiye ivyo yavuze jewe hirya ejo narose mbona umugabo kaje mugabo turi kumwe, turamaze twaza atari kumwe, narose tuza kumuramuka bitwara muhamvye ahantu tubatse amakaro, nza kumuramuka buri n'abana, muravyumva. Hirya ejo nongera ndavyuka ndikangwa ndasenga sambuze ivyo bintu, nubundi hacaza inzozi ndabisubiramwo, mbona tumutwara muri serekeye, no kuvuga protege mugaya n'amaguru mugabo bwaramusunika mugabo agaramye muri serekeye, muravyumva. Je numviye ko yavuze jewe, kuko nizo ndoto zaje namaze imisi 2 ndota turyamanye, muravyumva. Ni za ndoto nyene ziza muri byo gusambana byikinze muri we, muravyumva. Mumva ko bukeye Imana ikinyereka rero ujya mugabo mbona yapfuye. Nibaza ko ari ivyo nizo ndoto mbi avuga, kuko nagize kuja mu bapfu nivyo. Sinumva ukuntu n'abandi ko ndasenga bariko barasambura, nubundi nkarota ko binyirukako, nkarotangwa mu binogo, umva sinivyumvikana. Je niyumvire ko yavuze jewe rero muza kunsengera, n'ujya mugabo musengera. Abakozi b'Imana turabasengera. Namashi ntumwa y'Imana. Je naje muri repentance, ibintu byanje byaranshanze. Naje ibintu by'wanje ntakiri umuntu, naho twahuye mu ibarabara ngize kuri etape yuko naho tuvuganye ikintu bunyene mu masaha 2 mba ndacibagiye, ari gahunda y'akazi, ari gahunda yose. Je naje muri repentance, naragize ikibazo cyo kurogwa ku rugero ruhagije, byarase ku rugero ntanje nashobora gusobanukirwa, ku buryo bigeze kundoga ibintu ngaha ku magara ndavyimba nganuko
nkaja kwivuza mu kirundi nongera nivuza mu kizungu muri hôpital militaire barananirwa bambwira ati wewe genda kurondera dogiteri Gikoro ni washobora gukopera twebwe ntazo tukoshobora ibyo bintu byawe cyenda murondera acansaba amafaranga ntashobora kuronka cyamvuga muhira baguma bantelefona ruguru bambwira ati mwana wacu urabona ibugomba upfire mu gahinga ko biri kose nimbe hiyo byasi byugwaye ingo turabikunda byogenda basutumugwa mu maso yacu cyenda duga ruguru baca banjana ahantu mu Kirundi ngiye muganga baramunyereka w'ikirundi arambwira ati wewe ndabona ivyo gwaye bizokira mugabo tekereza ngiye kurondera umuti mu ishyamba uzogarukejo bigenze uko nca ndataha bukenda zindukayo ndasubirayo nsubiyeyo yaramcazana ibintu vy'akatsi aramsana n'akadobo aratereka ibyo bintu numva ari byinshi naho tovuga uko byagenze tubarira ingene urumva waciye mu Kirundi no mu Kizungu biranga okay hama narakize vuga rero ico gihe ingene wakize ushitse hano ivy'Imana yakoze hama maze gushika ndakira ya narakize ndakize ngaca mu gisagara cyane ngenda gwara uburozi kandi bana amafaranga mfise yo kuja kwivuza nsubire ruguru cyane bandangira umuganga w'ikirundi hafi yo muhira mu Kanyosha bamundangiye nsanga ngiye kwivuza ku mupfumu acaramboro ico gihe nacemba mu buzima bubi cyane nategeza kunywa mu stero 8 imisi yose ntazirose sinaryama wategerezwa kunywa abustero 8 ntazirose namaze imisi ne ntazirose namara imisi ne nkano ruko nyene ntaryamye ibintu yavuze mwavyumvise ntibyumvikana arafise ko ntijwe ryiwe ritumvikana yavuze ko yagize ikibazo cyo kugwara ingwara ikomeye cyane gushika naho yivuza mu Kirundi ku baganga abaganga nyene b'ikizungu ama hospital aragera no ku rugero avyimba amagara arivuza birananirana bamworiyana no kuja kwivuza ku muganga yitwa Gikoro amwaka amahera menshi ivyo byose birahera araduga ruguru yongera aragaruka asubiye kugaruka yongera kugwara ingwara zikomeye agiye kwivuza ku wundi muganga asangana umupfumu amukorera ibintu ivyo yamukoreye byamuteje ingorane kugeza ku rugero kugira ngo aryame asinzire yategerezwa kunwa amusteri 8 atanyoye amusteri 8 yacamara imisi 4 yicaye aryama ntatora itiro mpaka ngo aronse amusteri 8 ariko aravuga ngo azibuze ntazinwe yagumuko ijoro n'umuranga kanuruko yaronka itiro azironsa gufungura sinafungura ntafungura ibiyiko bibiri mugabo amusteri zozo byari sawa gufungura ntiyashobora gufungura ariko ngo aronse amusteri zozo yarazinwa 8 subira kumuga ko muganga nyine uwo mupfumu hanyuma byace bigenda guterera mansubira ku mupfumu tega birase sinjye singiriki iherezo rya byose byagenze rya byose mupfumu nagenda mufata namubwiye ati turagwana we naramenye maze kumenya ibintu byo kwira maze kumva radio ivuga Eritse cyane nguma numviriza radio numva ngo bavuga je gusa numva ngo ndi mbona ko baravuga ibyo bavuga byose ngo bavuga ubuzima je mbayemo niho nacyamvuga ati kumbe cyadagenda kuri wa mupfumu ndambwiye tuzi ibyo wankoreye tubona arabimenye tibinkuye mu yudayimene byose wansize mu ndakwisavye ngo jewe ngo ndabigukuremo toya ntavyo ndagukura ubuzone kubinkuye mu binshizemo tiwampoye iki ko naguhaye amafaranga acambwiye ati basigenda biraheze kuvugwa peti kiragaruka niho nacyanza gusengera muri Repentance amaze gukurikirana radio akumba ibijanye n'amabohero n'ingene abarozi babohera abantu mu mabohero ingene umuntu aja ku mupfumu akaba yiyishe gose ahubwo akaca mwugarana yaciye abona ko ubuzima bwiwe hampande y'abamuroze aho yiyumvira ngo agiye kwivuza ahubwo yasanze abapfumu baramwishe cyane ngo acava haragenda ku mupfumu aramubwira ati ubu rero utabinkuyemo turicana turagwana binkuremwo
utabinkuyemo turicana tugomba kugwana yaciye ambwira ngo tugenda gucinda sago ngo acaravuga ngo ngwino rero ndabigukuremwo ati nta rundi uncizo wanshizira ahoro yaramubariye ngo ngwino ndagucinda sago kugira bikuvemwo atoya binkuremwo atarura sago onci ngo acaramubwira ngo taha biraheze ngo uwo mwanya yaciye ataha ahita ajya ahita asinzira iryo jambo urumva yavuze hari ibintu yari yaraboshe hari ibintu yari yarabahambiye amaze kuva ngaho yavuze ati biraheze ahita arajya byari bivuye kuko yumvise aho yabohewe Mana igushoboze kudasubira ku mupfumu no kujayo kuko urumva hariyo urupfu rukomeye cyane tugiye mu kabari gusangira yavuga ati brochette tuguze brochette tugiye brose ya mbere avuga ngo dupande mu gihe kimwe barajanye gusangira mu kabare bagezeyo brochette ya mbere yabanza guta akamorosa atagaguza hasi imbere yuko bajya yabari karatongera agamurira imizimu yabo Imana itabare abantu bariko baraja kwa shetani cyane cyane mu bapfumu bimwe hari ibintu mwabohewe hari ya nyene mwaroye ngo mugiye gutabagwa kumbe mugiye kubohwa gose naje nuyumvise gushimira Imana vraiment ko nje ngaha muri risengero Imana yarangiriye igitangaza jewe naritonze neza ndagenda ndadandaza ruguru mvuga ngo nzotangira Imana ariko byari byaranse ko notangira Imana ariko shitse ngaha nyanumva umwete wo kuzandatangira Imana kwa Mungu windwi yaheze apani yidimashe Imana yarankoreye igitangaza ntaziga jewe ari hano nisumamwo mu bintu by'akazi akazi kari karaheze kubera nari mfise inyatsi ikomeye cyane kubera kudatangira Imana rero hageze kwa Mungu uravuga ngo dukopeshe Imana jewe nta mafaranga nari mfise amahera 5,000 byonyene imbere n'inyuma mvuga nti ndayahitanamwo rasiyo y'abana ariko nduva umutima mbujije amahoro uravuga ati tanga ayo mahera nyene uguruke kweri nari nicaye hari inyuma yanumva abandi baratanze ko ndavuga none 5,000 ndayijana he aya mahera n'amafaranga asuzuguritse cyane ariko narabuze amahoro ndavuga je ngiye guyatanga ukunyene ari kandi Imana irambona irazi gushaka kwanje irabona iciyumviro cyanje mfise nukuri ku Imana yaraye inkoreye igitangaza kidasanzwe akazi karugurutse kubera yo 5,000 kandi ubu uye barampamagaye mu nama ahantu Ingozi n'ubwa mbere nayishitse Ingozi nukuri ku Imana n'ubwa mbere ndonza amafaranga 478 natanze 5,000 ndashimiye Imana mu ikomera amashi amen.